sangwa karanga sangwa karanga sangwa karanga n'imico y'iwacu. Turasuye kubaha ikaze mu kiganiro sangwa karanga n'imico y'iwacu mutegurirwa na Fondation Femido Jaba mugashikirizwa na Nisabwe Emeline. Uno munsi niho ishirahamwe Fondation Femido Jaba yaramutse ihurira hamwe n'amashirahamwe y'abatwa kugira yigire hamwe umugambi wo gutorera hamwe umutwakazi ndangakaranga azoserukira abandi. Radio Fondation Femido Jaba. Era Ineza Chandel umwigeme w'umurondekazi yashoboye gutahukana higanwa rya Miss ku Gasaka. Mbe ni giki woba warushije abandi n'icayi kintu woba wewe warakoze kurusha abandi kugira ushobore gutahukana iryo higanwa? uko natsinze navyakiriye neza, hama sinovuga ngo hari ico narushije abandi. Jewe nagiye mfise ihangiro nihaye, navuga nti ndagiye muri rya higanwa ngenda ntwaye umugambi nizera yuko uza gukora ku mutima abazoba bahari, hama ndagerageza kusigura nshiramwo umutima wanje wose n'ubwenge bwanje, hama birakoreka ndatsinda, hama gushika n'ubu ni ikintu nshimira Imana cane. Ego none nawe uravye uno munsi kuba Miss ni iki bifasha mu mico n'akaranga vy'u Burundi hamwe no ku gihugu catwibarutse? Kuba Miss mu Burundi ni ibintu bifise ico bimaze, ni ibintu bifise ico bimariye imico n'akaranga vyo mu Burundi, kubera iyo umaze gutorwa ni wewe igihugu kiba gihanze amaso, niwe abandi bigeme bato bawe barabirako imico yawe, hama rero uri umwigeme ashobora kwitwara neza ugashobora kubera akarorero keza abandi bigeme, hama hageze yuko userukira igihugu naho biragufasha cane, hama ukaja no kuranga imico n'akaranga k'igihugu cacu, bakabona yuko umukobwa w'umurundikazi ari umukobwa w'indero nziza w'ubwenge kandi mwiza. Uno munsi ishirahamwe Fondation Femido Jaba iriko iritegurira guhimiriza no gufasha abatwakazi kuja mu higanwa rya Miss Burundi. Nk'umwe yaserukiye ba Miss, uwo mugambi mwawufashe gute? Umugambi wa Fondation Femido Jaba nawakiriye neza cane, ni umugambi waje hageze, ni umugambi waje uje guteza imbere umwigeme w'umutwakazi kandi uje kumwereka yuko adakwiye gusigara inyuma mu bikorwa vyo mu gihugu, kuko hariho abakenyezi babaye abakenguza amateka muri leta, hariho ababaserukira, none ni kubera iki batoja mu higanwa rya Miss Burundi. Rero uwo mugambi wa Fondation jewe numvise unezereye cane, nico gituma nifuje no kugira ico nterereyemwo ku nguvu zanje no kuri experience novuga ndabifisemo. Murakoze cyane ku vyimviro nuko muraduha mu gusozera. Ni iki wewe nk'umu Miss wabonye ingirakamaro yavyo, ico bimara nico bifasha ku gihugu, uhamagarira abatwakaza bari hose mu gihugu kugira nabonye bavyumvemo bongere babihurumbire? Yego, kuba Miss Burundi ni ikintu c'amateka cane, nibaza yuko umwigeme agize Imana bakamutora aba ari umwigeme nawe nyene abona yuko hari ikintu amaze gushikako, hama umwigeme w'umutwakazi wese yumva afise ikintu ashobora guterera igihugu, ashobora guterera communauté yiwe y'abatwa, ndamuhamagariye kuza kwitoza, hama ashikiriza ivyiyumviro yerekane yuko nabo nyene bashoboye nkuko n'abandi bose baje, hama bakerekana ico bashoboye bagashobora guserukira imiryango yabo. Murakoze cyane ko namwashoboye kwitabona ubutumire, twizere ko hanyuma tubikoze ko muzotwitaba. Ego cyane, murakoze namwe kuba mwantumiye. Ego uno munsi mu kiganiro cacu sangwa karanga n'imico y'iwacu twashoboye kugira ibakwe, twaronka umutumire yaje serukira amashirahamwe menshi y'abatwa ariwe Epipode Kamana, turamuhaye ikaze. Murakoze cyane. Ego uno munsi Epipode Kamana kwaje userukira amashami menshi y'abatwa, wotubwira imigambi miko murakorera ko uno munsi? Uyu munsi amashirahamwe y'abatwa imigambi bariko barakorera ko hariho ibijanye n'indero, amagara y'abantu, uburimyi n'ubworozi hamwe na generatrice de revenu. Ego twege ni ivyo turiko turakorera ko, kandi kenshi urasanga amashirahamwe nka menshi babihurirako.
Ego tuko turabona umunsi mu bijanye n'imico n'akaranga vy'u Burundi ndetse no mu nzego z'igihugu turabona yuko umengo abatwa barakumiriwe nk'uwaserukiye ayo mashirahamwe mwebwe musaba iki mubona aho kogwa iki icokorwa nuko twisunze ibwirizwa shingiro hariho ikibanza gitegezwa kuboneka uko tuba dufise n'imiburiburi ibice vyanditse ariko turavye mu bwirizwa shingiro rihari uyu munsi umutwa nta kibanza afise muri iryo bwirizwa shingiro kuko naho vyanditse vyerekana neza ko na vya bibanza abaca baronka vyinshi mu gihe baba bafise ivyanditse ico dusaba rero nuko umutwa yoboneka akaronka n'ikibanza canditse kujya bandika mu bindi bitabo umutwa akaronka ikibanza koko kiboneka yuko afise icanditse muri ico gitabo. Ishirahamwe Fondation Femido Jaba tubona iri kwitegurira guhimiriza no gufasha abatwakazi kugira bashobore kuja muri Miss Burundi. Sinzi nka wewe uko ubibona cyangwa uko mwavyakiye muri ayo mashirahamwe mwaje muserukira. Mu mashirahamwe twaje duserukira y'abatwa tumaze kumva ko hari umugambi wo mwigeme w'akaranga w'umutwakazi ashobora kuja mu mahiganwa Miss Burundi twavyakiriye neza cyane aho mbere byatumye twibira kandi twabonana n'abarongozi bateguye iki gikorwa bo muri Fondation Femido Jaba aho batwemereye neza ko icyo gikorwa tugiye kugikorana mu ntumbero kugira ngo turonke umwigeme mwiza w'akaranga w'umutwakazi. Ego murakoze sinzi ko ari akajambo wotekerera bashiki bacu aho bari hose kugira banavyimvemo kandi banabihurumbire. Ico twotekerera abashiki bacu aho bari hose mu ntara zitandukanye no mu makomine atandukanye nuko babanza gukunda ico gikorwa bumve neza yuko ari igikorwa ciza kizotuma berekana ubumenyi bafise n'akaranga ndetse bizotuma bamenyekana ku rugero tutari tuzi kuko ni igikorwa ciza kibayeho hageze kuko umutwakazi mu Burundi ariho kandi araciye ubwenge bitotuma two kwihebura ko umutwakazi ashobora kuba nawe Miss mu gihugu cy'u Burundi agaserukira abarundi kimwe n'abandi. Hanyuma icyo dusaba n'abavyeyi babo nuko bo batera intege ntibabaca intege kugira ngo icyo gikorwa kizokurumbirwe n'ugwaruka gwishirwa bigeme mbere bongeye banashigikirwe ku rugero rushimishije hamwe bazobikundishwa babonye abandi maje bariko baravyitabira. Ego murakoze. Namwe murakoze cyane. Ego twasuye kandi kugira niba kwe duhura n'umufasone Imerde Sabushimike turaguha ikaze mu biganiro cyacu cyasangwa karanga n'imico y'iwacu. Murakoze cyane nanjye ndabashimiye. Ego twagiriye bakwe no guhura n'umufasone Imerde Sabushimike. Kubera ko dukurikirana Imerde Sabushimike ninde? Imerde Sabushimike ni umutwakazi avuka mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga hanyuma nkabandi icegera cyurongoye ishiramwe mpuzabatwa Iniproba. Ego turumvise ko uri cegera cyuserukira Iniproba muri kino gihe niye hamigambe muri ko murakorerako. Mushiramwe mpuzabatwa Iniproba twihaye intumbero yo guharanira agateka kazi na muntu cyane cyane akabatwa. Rero dukorera mu bisata bitandukanye nk'ubu nk'ivyo novuga turiko turakora ubunyere bivanye nuko twarose badufata mu mugongo turiko turakora mu bijanye n'indero kuvuga gufasha abana mu kubaronsa ibikoresho by'ishure mu ntara zimwe zimwe hama kandi turiko turakorera no mu bikorwa byo kwiteza imbere ku miryango y'abatwa bakoresheje amaboko yabo nk'uburimyi n'ukorora aho ni mu ntara zimwe zimwe gutyo tukatubigisha n'ukuntu bashobora kuja hamwe mu mashirahamwe mato mato kugira ngo bategure imigambi mito mito yo kwiteza imbere. Hanyuma hariho n'indi migambi iri dufata mu mugongo na cyane cyane guhirimiriza imiryango y'abatwa ibyo kurima ikawa mu ntara zimwe zimwe hose mu gihugu cyose n'ibindi bikorwa bitandukanye na cyane cyane byose bijana mu iterambere ry'umutwa. Murakoze. Ishiramwe Fondation Femido Jaba twumvise yuko iriko iragira umugambi wo guhimiriza no gufasha abatwakazi kugira bashobore kuja muri Miss Burundi nawe nk'umurongozi yaserukiye Iniproba
uwo mugambi mwawakiriye gute? ubwa mbere hoho notangura gushimira cyane mwe bivuye ku mutima ishyirahamwe Fondation Femi de Jaba giyumviriye icyumviro nk'icyo kidasanzwe cyo gushira habona umwigeme w'umutwakazi nawe kuko tuzi ko hari hamaze kuba amahiganwa menshi yo gutora abamisi Burundi mugabo atamwigeme w'umutwakazi yari bwaje muri ayo mahiganwa. Ubu rero cyimviro tumaze kucumva twacakiriye neza tukigira ici wacu twumvise umenga n'umuco canke nizuba rirasiye umwigeme w'umutwakazi nawe kugira ngo aje habona yerekane ibyo ashoboye nawe ahiganwe mu bandi kuko n'umwigeme w'umutwakazi nawe arashoboye. Rero twabyakiye neza tubigiriye iby'iwacu hanyuma twumva yuko twafatiye mbere kugira ngo dufashe duterere ibishoboka byose dushoboye kugira ngo ico gikorwa kiranguke neza kandi nabigeme batwakazi bashobore kuciyumvamo. Ubuye tugomba ngo dutangure nyezina kubahagurutsa kubahimiriza kugira ngo ntibazosigare inyuma ariko bavyitabire bose atarumwe avuyemo kugira ngo bize bigaragare ko nabigeme batwakazi bahaba kandi bashobora nabo kuja mu higanwa ry'abandi barundi kazi kugira ngo hatogwemo Miss Burundi. Twadushimiye cyane umufasone Imelda Sabushimike ku muco muduhaye twizere ko no hanyuma tubikoze ko muzotwitaba. Natwe turabashimiye cyane kubona mwatuyumviriye mukadutumira hanyuma nkaba mboneyeho n'akaryo ko guhamagarira abigeme b'abatwakazi kuzokwitabira iryo higanwa nkamagara umurundi wese yumva ko ari cyo yoterera aterere kugira ngo ico gikorwa kize kirangukane amahoro n'umutekano. Murakoze cyane nawe ubutaha.